Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 31 Myandagaro uno mwaka wa 2024 ikigo PRR du Réveil et de la Réconciliation kiri muri zone Cibitoke commune Rugombo muri quartier Karurama cahaye abanyeshuri 132 bo guhera mu mwaka wa mbere w'intango gushika mu mwaka wa nyuma w'amashure yisumbuye basanzwe bakurikiranwa n'ico kigo ibikoresho by'ishure bigizwe n'amakaye, amakaramu, gome, boîte, amarate hamwe n'umwambaro w'ishure. Hanatanzwe amasakoshi yo gutwaramwo amakaye ku banyeshure indwi bashoboye kuronka amanota meza kurusha abandi. Ikindi nuko muri ico kigo nyene hatanzwe impamyabushobozi ico twokwita certificat de mérite kuri bamwe bashoboye kwiga umwuga ujanye no gushona impuzu. Ibyo bikorwa bikaba vyatewe iteka n'umuhanuzi wa mustanteri wa commune Rugombo ajejwe iterambere Ndayikengurukiye Mitera hamwe n'urongoye zone Cibitoke Everine Nduwayezu. Ewe ikigo nta gutokumviriza. Umwe mu bari bahagarariye ibyo bikorwa aratwiganira ibijanye n'ibyo bikorwa. Ibi bikorwa rero si ibikorwa by'uyu mwaka n'ibikorwa tusanzwe dukora aha mu ntara ya Cibitoke twatanguye kuhakorera mu 2016 dufasha aba bana mu buryo bwo kubaha ibikoresho by'ishure, ariko mu nyuma turatera intambuko turabaha n'ubuye imbere yuko baja ku ishuri buri mu gatondo, turabavuza abana bafite malnutrition baranywa amata ngaha. Rero kuri uno munsi nk'uko bisanzwe bigenda umwaka ugira utangure, aba bana turabaronderera ibikoresho by'ishure, aba bana turabavuza, nico gituma dutegurira imiryango yabo amakarata y'ukwivurizako. Ico naco kiri muri programa twategerezwa gukora uyu munsi nubwo bitakunze, ariko mu nyuma amakarata kuba twibaza ko azoba yabonetse. Rero dusanzwe twigisha n'imyuga yo gushona abigeme bahevye amashure canke bahejeje bagashomera, aribo baca bagaruka nabo bagashonera uniforme abana, tukazana igitambara bagashona, aribo bashonera n'izi mpuzu abana bose bambaye. Ngo bafise imigambi myinshi bipfuza gushikako, hubaka ibitaro, amashure n'ibindi bitandukanye bijanye no gufasha urwaruka, ariko ico kigo kikaba gifise ikibazo c'ahantu bashobora kurangurira iyo migambi. Akaba yasavye ko bofashwa mu kubaronsa ahantu bashobora kurangurira iyo migambi y'iterambere cyane cyane ije gufasha urwaruka. Urongoye zone Cibitoke Everine Nduwayezu yashimiye cyane ikigo PRR du Réveil et de la Réconciliation ku gikorwa kidasanzwe bakoze. Ati ubu turazi ko ibikoresho by'ishure bizimvye cyane, kuba hariho abana baronse ibikoresho by'ishure abavyeyi babo baranezerewe cyane, kuko hariho abibaza uko bizogenda aho abana batangurira amashuri. Ndabashimiye cyane kw'izina ry'abavyeyi bose abana babo baronkejwe ibyo bikoresho by'ishure. Umuhanuzi wa mustanteri wa commune Rugombo ajejwe iterambere nawe nyene yakengurutse, akaba yanabemereye ko bazoreba uko bafashanya kugira ibisabo basavye bije mu ngiro, kugira imigambi bafitiye urwaruka ije mu ngiro. Mbona ivyo mbonye nahora ndavyumva kuko narigeze kuba nsaba ko aba bantu boshika kw'ikomine tukabashira mu mugwi w'abantu bafise ibyo bariko baraterera mu iterambere rirama. Rero turabiboneye, turageze ku kivi, turabona ivyo bariko barakora. Burya uriko urategura mu byo kuziganiriza kazoza, ukaziganiriza mu rwaruka nkuru, ni umushinga ukomeye cyane. Ubuziganije bikomeye bikwiye kuko uko bigenda kose aba bazokwibuka ati mbe twavuye he, twari bande, igihugu catumariye iki, abari imbere yacu batumariye iki, natwe tumarira iki igihugu, tumarira iki abandi bari inyuma yacu. Aba rero mumaze kugira ico mubamariye, murabo gukurirwa ishapo. Reka nenda basabe mu ntiza amashi yanyu menshi cyane bwa gukomera.
akaba yarangije ahanura abo banyeshure baronkejwe ibikoresho by'ishure kubibungabunga kuko bizimvye birinde kuvyonona. Kubamenyesha ko ico kigo gisanzwe gifasha abana bafise ingwara zo gufungura nabi gikigisha urwaruka imyuga itandukanye, hakaba hari n'ayandi makoperative arenga 10 akurikiranwa n'ico kigo. Ayo makoperative agizwe n'abavyeyi abana babo bakurikiranwa n'ico kigo. Ubu ico kigo kikaba gifise ingo zirenga 300 zifashwa n'iyo shirahamwe PRR du Réveil et de la Réconciliation. Mu byo bafashwa hakaba harimwo n'amakarata yo kwivurizako. Wavrep ijwi ry'urwaruka FM.